d'âge. Jean Christophe Matata yabonye izuba igenekerezo rya 20 Myandagaro mu 1960 vukira muri province ya Bujumbura muri zone ya Kinama. Jean Christophe Matata se wiwe umuvyara yitwa Matata Benoit akaba yamuka mu gihugu ca Congo. Nyina wiwe umuvyara akaba yitwa Marie Teresa Mukabanziga akaba yamuka mu gihugu c'u Rwanda. Jean Christophe Matata akaba agira uwa mbere mu bana batanu. Jean Christophe Matata yize amashuri yiwe nk'abandi bana bose, ariko mu mashuri mato mato niwe yabaye uwa mbere muri ca kibazo ca concours national mu Burundi. Aca yiga kuri ETS Kamenge no kuri lycée Amitié ex Saint Albert, akaba ari yahereje amashuri yiwe yaronkeye urupapuro rw'umutsindo diplome. Yakuze akunda gukina umupira w'amaguru akinira no mu mugwi wa Vitaro Football Club. Hanyuma yaho aza kubiheba mu 1987 aza kuba umuririmbyi. Yatanguye umwuga we w'uririmbyi afite imyaka 18. Atangurira muri band ico gihe ari ntoyi cyane yitwa Mihigo de Glarac 1979 ari kumwe na ba Guillaume, Jean Alex, Munyerere, Astoni n'abandi benshi. Aho ni utanguriye kugaragarira mu biteramo bigiye bitandukanye hirya nino mu Burundi. Aho hose Matata ntiyashima gukorera hamwe n'abandi muri Muhigo Glarac, ahava asokoroka ashinga umugwi wiwe yise African Band mu 1984 niho yasohora urukurikirane rwiwe rwa mbere yise Amaso Akunda Ntabona Neza. Amaso Akunda Ntabona Neza harimo n'izindi mwamenye cyane nka Mukobwa Ndagowe, Warampayuka Mpayagiza Nanje Agati mu Ryinyo Ntinuyo, Samantha unakwenda wapi, napenda kuishi na wewe, iyo manzi we bado aratanga inzoga cyarori nkabe wabare, iyo manzi n'izindi nyinshi zakunzwe muri kano karere. Aho hari mu mwaka w'1987 na mu 1990 yari yagiye kuba mu gihugu kibanyisha u Rwanda. Kuva ico gihe yari umuririmbyi yaragezweho mu Burundi no mu Rwanda. Indirimbo za Matata zatumye aba umuririmbyi akomeye kandi yakundwa na benshi. Ibi vyatumye aba umuririmbyi akomeye kugeza aho yagiye ku baririmbyi bo muri Afrika bavuza umudiho wa reggae na zuki muri Afrika y'ubuseruko. Hanyuma yaho mu 1999 Matata agaruka i Burundi. Akigaruka mu Burundi ntabwo yigeze yicara, yakomeza kugenda no mu bindi bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa, Ububigi, Ubudagi n'ahandi henshi yagiye hatandukanye. Nyakwigendera Jean Christophe Matata n'umwe mu baririmbyi baranzwe n'ibihe bikomeye mu muziki w'u Burundi. Hagati y'umwaka wa 1970 hamwe na 80 Jean Christophe Matata nyakwigendera isaa 3 z'ijoro itariki 30 umwaka wa 2011 niho Jean Christophe Matata nyakwigendera yitaba Imana, guye mu bitaro by'i Cape Town muri Afrika y'Epfo, aho yari yagiye kuhakorera igiteramo. Matata yitavye Imana afise imyaka 50, yishwe n'ingwara y'igihaha c'ibubamfu, apfa asize umugore n'abana babiri. Uwa mbere ni Jean Matata, nawe yabaye umuririmbyi akaba mu gihugu c'u Rwanda. Uwundi yitwa Clariste akaba aba mu gihugu c'Ububirigi. Mwishingurwa ryiwe Burundi bwagaragaje yuko yari umunyecubahiro. Ku isanduku yiwe yari twikirijwe n'ibendera ry'u Burundi, yerekana ko yari mu Burundi uhabwa agaciro n'abarundi n'Uburundi. Nubwo hari abavuze yuko nyakwigendera Jean Christophe Matata yavye Imana azize ingwara y'ibihaha canke infection pulmonaire, nta mpapuro za muganga zibigaragaza nk'uko umuhungu wiwe yabivuze. Umuhungu we akaba yavuze ati ahubwo urupfu rwiwe ngo rukaba rufise aho ruhuriye n'uwari ihabara rya Patrick Kaburege. Yabaye inshuti na nyakwigendera Jean Christophe Matata.
yandi majambo bapfuye umukobwa bihavura bimuviramwo upfu. Bivugwa ko yamuhaye uburozi mu masaha make aba yitavye Imana. Nyakwigendera Jean Christophe Matata yari umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo kandi akaba n'umuririmbyi usubiramwo indirimbo z'abaririmbyi bamwe bamwe. Hagati muri 1984 kugeza muri 1986 niho yabaye mu Rwanda, akaba ari naho yakoreye album yiwe Amasakunda. Yayisohoye mu 1987. Ikaba yaje gukundwa cane gose. 1999 yatwaye agashimwe ka kuri découverte ka radio y'abafaransa RFI. RFI mu majambo yose ko ari radio France Internationale. Ico gihe nyuma yaho akaba ariho yaciye agaruka mu gihugu c'u Burundi avuye mu gihugu c'u Rwanda. Jean Christophe Matata yaririmbye indirimbo Twese Hamwe, indirimbo yahamagarira abantu mu bumwe, amahoro n'urukundo, aho yayifatikanije n'abaririmbyi b'abarundi nka Chancho Amisi, Ngabo Leonce, Budi Magrar, Africa Nova, Rosemary Twagirayezu, Bigirimana Ahmed, Ibi Leonard. Iyo ndirimbo ikaba ari indirimbo yatumye abarundi batangura kubona ko Jean Christophe Matata ari umuririmbyi umunyamahoro, urukundo n'ubumwe. Jean Christophe Matata mu ndirimbo ziwe mu kuririmba kwiwe yakunda kwibanda ku ndirimbo z'urukundo, ariko atibagiwe na politiki, kuko yanahawe agashimwe umuntu yavuganiye nk'umuntu yaharaniye amahoro n'umutekano mu makungu. Jean Matata ni umwana wa nyakwigendera Jean Christophe Matata. Ubu akaba ari umusore, avuga yuko amwibukiraho byinshi nko mu kwigirira icizere no mu kugira indoto. Igihe yaganira n'ikinyamakuru yavuze ati kuba mvuka ku camamare ni ibintu bisanzwe, usibye ko na jewe nzoharanira kuba icamamare nka se w'umuvyara. Kuvyo yigiye kuri se wiwe Jean Christophe Matata avuga ko yamwigiyeho ubusabane, kwiyorosha no kwita ku mpano. Bikaba na vyiza cane yuko nawe ari umuririmbyi ubu. Akavuga ngo ati ishusho papa yansigiye bingumamo n'ijwi ryiwe, indoro n'intwengo yiwe, induru zanje fise zikomeye mu kuzokora kugira ngo izina Jean Christophe Matata data itazokwibagiranwa mu biyaga bigari no kw'isi hose. Ibi bikaba ari bimwe twatorokanirije mu mateka ya Jean Christophe Matata nyakwigendera, umuririmbyi yakunzwe n'abatari bakeya. Shimiye mwebwe mwese mwabanye natwe kugeza ku musozo wa kino kiganiro, nkanabibutsa yuko umuntu arushigikira mufyonda subscribe no ngaho gakengeri kugira uzoze wibera uwa mbere kubona ibiganiro tubashikiriza. Murakoze.